Ubuvuzi bw'imiti kama buriko buratera imbere mu Burundi. Abene gihugu bariko bahindura ivyiyumviro vy'uko bari basanzwe bafata iyo miti kama. Ivyo navyo bikaba biri mu matohoza JCTV yagize aho yagendeye umwe mu basanzwe badandaza iyo miti. Nkuko twavyiboneye, ubuhinga bwo gukora no kubika imiti kama bubandanya butera imbere. Imiti itandukanye twasanze ibitswe mu macupa meza cyane kandi yanditswe ku buryo uwo muti ukoreshwa, ivyo bikaba bikozwe ku buryo bwa none. Kubwa Abubakar Nyabenda ahurikiye mu ishirahamwe Agebu ry'ubuvuzi kama, aho ni mu mfunyapfunyo y'igifaransa, akaba asanzwe ari n'umudandaza w'imiti akorera mu Kinanira, aho ni muri zone Musaga. Yamenyesheje ko ashima urugero igisata c'ubuvuzi kama mu Burundi kigeze ko. Arashima uko abarundi basigaye bitura abo baganga maze bakareka kwiyumvira kutariko abavuzi imiti kama. Kubwa Abubakar, ubuvuzi bw'imiti kama bufitiye akamaro kanini abene gihugu kuko hari n'indwara zisanzwe zitakunda kuronka umuti kwa muganga zivugwa zigakira. Ariko ngo naho biruko intambamyi zozo ntizibuze, ngo haracari abarundi bacibaza ko imiti kama ari ubupfumu. Iruhande y'ivyo, Abubakar amenyesha kandi ko uburyo bukiri buke, ivyo navyo bigatuma bigorana gushikaho bakorera uwo muti. Amakori nayo nyene ngo kuri abo bavuzi bakiri bato bato aratuma imiti icizimba, ivyo navyo bigatuma abagwayi babitura bataronka imiti yose ikenewe ku bwa mikoro make. Ingorane duhura nazo ubwambere novuga anabana n'ubusumbufu bw'abenegihugu. Abenegihugu urazi bituri bamwe dufite ibyumviro bimwe, ariho umuntu usanga ugira ino saha adatahura adashobora gutahura ko uri ku kazi, ashobora kubona umengo uri kurakina. Ariko none hejo yagwara washobora kuba wo murosa wa muti yawufata akabona arakize, noneho agashobora kuvuga ati kumbe wa muntu yari ku kazi. Iyo ni ngorane ya mbere dukunda guhura nayo nko mu gihe yaje atabimenyereye, afise ubwo busumbufu wo gusumbuwa ashobora kuba yo gusumbuwa. Nukuvuga ngo arashobora kuza kuba kwaza ibibazo bitandukanye, se imiti kwidandaza abarozi namwe murabarozi, si imiti ni ibintu mugenda mukiyahira mu ishamba nta kamaro bimaze, ukareba ukuntu uwo mwishura mugabo kubera ko ubuzi icyo uriko n'icyuri uramuhendahenda buke mugatima mugahuza. Iyi ngorane dukunda guhura nayo ni ingorane y'ubukene dufise ino iwacu. Turafise ubukene nko mu gihe dushobora kuba two kwiyumvira ati tuyihingure, kwishiramo bayihingure bayidushikirize birabagora kubera ko uca usanga udukoresha tumwe tutaboneka. Iyi ni ingorane dukunda guhura nayo mu gihe turiko turaja kuyirondera. Hariho igihe ushobora kugenda kuyirondera atade place mufise ugasanga bikwera tugara ko turacari batoya turatera imbere kubera ko nakubwiye ko turiko turagenda tumenyereza buke ntibaramenyera, ariko bariko baragenda bamenyera. Ingorane duhura nazo ngaha muri akazi ni nyinshi, ariko buke nibwo rugendo bigenda biriko biraza buke ndabona ko bizota bigoroha bigahera. Umwe mu bafashijwe n'iyo miti twahasanze yashinze intahe ko mu by'ukuri iyo miti yamuvuye indwara yari imubangamiye. Yego cyane, uyu Abubakar twamenyanye mfise ikibazo c'indwara nari ngwaye. Hariho umuti nashoboye gukoresha kandi umuti warangiriye akamaro, icyo gituma ubona n'ubu nsanze ngaha. Umuti nashoboye gukoresha wa estoma yari imereye nabi, ariko kuva icyo gihe maze kuwukoresha estoma narumvise ko ihetse, kandi kugeza kuri uyu munota tuvugana nta kibazo cya estoma mfise. Abubakar yarangije asaba leta ko yobandanya ishigikira ico gisata mu gushigikira abavuzi bato bato no kugabanya amakori batozwa kugira ngo bashobore kubandanya batera imbere. Ico nosaba rero leta nuko yozoreba nkuko bimeze ikatworohereza amakori kugira ngo natwe tubone uburyo dushobora korohereza abenegihugu. Kuko urebye ikori utuvuga n'urebye amakori dushobora kuriha nk'uko turiha muri Berriere, uca usanga amafaranga ariko araba menshi bivanye n'uko ataburyo twabwaronka twari bwaronke, ugaca usanga biriko biratuma wa muti umera nk'umuduga kabeyi ku buryo umuntu yari awukeneye ari atishoboye yicaye mu muhanda.